mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno munsi. Kino kiganiro mugikurikirana biciye kuri mu gihugu c'ivyiza TV, mukagishikirizwa na mwene so Jimmy Nishimwe. Naje kuba imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Mu cigwa cacu giherutse twariko turaraba ubutumwa bwa marayika wa gatatu igice ca kabiri. Uno munsi turaba ubutumwa bwa marayika wa gatatu igice ca gatatu. Icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo uburake bwo mu rukundo rw'Imana. Uburake bwo mu rukundo rw'Imana. Dusenge. Uhoraho umwami ushobora vyose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze kongeye kuduha uno mwanya kugira ngo twige ijambo ryawe. Mwami turakwinginze ngo uze udutahuze ico ijambo ryawe ritubwira. Shishikara kutumurikira, kandi ndasenze sengero no mwene data agiye gukurikirana kino cigwa, umurinde gusamara kandi umuhe umwete wo gukurikirana kino cigwa gushika ku musozo, kugira ngo ashobore gutahura ico wifuza yuko amenya uno munsi, ukuri ukwera kandi ugutahura ugusa n'umwami wacu Yesu Kristo. Vyigaragaze kuri uwo wese agiye gukurikirana kino cigwa, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ndongeye kuguha ikaze mu cigwa cuno munsi, aho tugiye kwiga amajambo akomeye cane. Icigwa cacu kivuga ngo uburake bwo mu rukundo rw'Imana. Kubera iki uburake? Kubera iki urukundo? Mwibuke yuko mu cigwa cacu giherutse, igihe twasoma ubutumwa bwa marayika wa gatatu, twabonye yuko abantu bazokwemera gusenga igikoko n'igishushanyo caco, bakemera gushigwako ikimenyetso mu ruhanga canke mu kiganza. Kino kimenyetso c'igikoko bazoca bahabwa ku burake bw'Imana. Buno burake noneho icigwa cacu kigiye kutwereka ukuntu buno burake ari uburake bw'urukundo. Igihe turiko turamamaza ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubutumwa bw'umumarayika wa kabiri, kino gihe nyene nico gihe co kwamamaza ubutumwa bw'umumarayika wa gatatu mu buryo bw'umwihariko, mwijwi rirenga. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu burangwa no gutanga imburi ihamagarira abari kw'isi kwirinda gusenga igikoko n'igishushanyo caco, tukirinda gushigwako ikimenyetso caco. Rero abariko bamamaza ubutumwa bashira imbere gusobanura ibimenyetso vyakoreshejwe ngaha muri ubu butumwa, kandi bagashira ahagaragara ibikorwa vy'igikoko. Ubutegetsi bugereranywa n'igikoko bwarishiriyeho iyindi myizerere, mu gihe abantu bumvira iyo myizerere mu gishingo co kurondera imyizerere yashizweho n'Imana, baba bariko barasenga igikoko. Rero ino mburi ni kirumarako ibikorwa vy'umuremyi bigaragara mu butumwa bwa marayika wa mbere, hama ibikorwa vy'uwashizeho canke uwurondera gukubita kudeta umuremyi bikagaragarira mu butumwa bw'umumarayika wa gatatu. Kumvira abantu
ukabarutisha Imana bingana no kubasenga. Ibi Yesu yarabisobanuye neza cyane mu gitabo cya Matayo. Ukunze se canke nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi ukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye, kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo nkurikire ntaba nkwiye. Urokora ubugingo bwiwe azobura, nuheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Mugenzi, Yesu yarabisobanuye neza. Ikintu cyose wokunda ukakirutisha Yesu ntubu umukwiye, uba uriko uragisenga mu gishingo cyo gusenga Yesu. Yesu yarabisobanuye neza muri Matayo igice c'icumi ku murongo wa 37 gushikana ku murongo wa 39. Kandi Yesu yarongeye kuvuga ngo buno Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu ntiyagomba kunkurikira, ntiyagomba gukurikira Yesu, niyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Kandi umuntu byo mumarira iki kunguka ibyo mw'isi byose niyaka ubugingo bwiwe kw'iciro? Canke umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umwana w'umuntu azohavaza afise ubwiza bwase azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Mugenzi, Yesu yigisha avuga ngo niba ukuboko kwawe kukubereye kubi nuguce ugukureho, niba ukuguru kwanse gukureho uguce. Nta kintu na kimwe gikwiye kudutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Ukwizera kwacu ntago gukwiye guhagarara ku bintu biboneka byo guhabwa no kuronka no kwinosi, kugeza naho twemera guhebukira umwami Yesu tukumvira umuntu n'umwe hano ku isi. Muri ico gihe ntago ubukwiye Yesu. Dutegerezwa kwemera kuba abaja ba Kristo gusa, akaba ari we adukinagiza akadutegeka, tukemera tukagendera mu byo Yesu Kristo avuga. Nta wundi muntu akwiye kuvuga tukamwumvira mu gihe cyose yoba tubwiye ibinyuranye n'ibyo Yesu Kristo ariko aratubwira. Idini rya gipagani ry'Iroma rimaze kwiyambika ubukristo, ryarubatse idini rya gikristo. Bucece ryarahinduye isabato yo ku munsi ugira indwi rishiraho dimashe. Isabato iha iri dini ububasha. Ino sabato dimashe nta kindi kintu giha idini rya gipagani ry'Iroma ububasha n'ubushobozi atari isabato ryishiriyeho. Uku ni ukunyaga ubutware Imana, mu gihe Imana ari umuremyi maze igashiraho itegeko rihamagarira ababa kw'isi bose kuruhuka isabato ngo bame bibuka yuko ari umuremyi wabo, canke ngo bame bemeza yuko Imana ari umuremyi wabo. Ubupapa, uburongozi bwa Ekleziya Gatolika burongoye idini ryahoze kera ari idini rya gipagani ry'Iroma, uno munsi rikaba ryariyambitse ubukristo maze rikiyitwa Ekleziya Gatolika. Ni kuvuga ngo umuryango w'abemera wagenewe bose. Rino dini rikaba ryarashizeho isabato. Igihe abantu bose bumviye ino sabato dimanche yashizweho n'ubupapa, baba bariko barashira hejuru ubupapa gusumbya uko boshira hejuru Imana. Iki ni ikintu Imana ikomeye itokwihanganira. Oya, Imana ntagishobora kwemera yuko ikubitwa kudeta kandi bibona. Ukwihaniza guca kuza
kubuza abantu ngo ntihagire usenga igikoko n'igishushanyo cyacu. Aho nyene mu gihe biba byamaze gukomera, abaprotestanti benshi bakaba bamaze kwemera kuja munsi y'ubutware bwa Kiliziya Gatolika, kandi amategeko ahambaye yishiriweho na rino dini akaba ari karatangazwa mu madini menshi ya giprotestanti. Aho nyene Imana icihamagara ubwoko bwayo bw'iki gihe ngo nimuhaguruke mwamamaze ino mburi yo kugabisha. Mwibuke ko twabonye ko iki kimenyetso c'igikoko kizokwakira abatazoba bafise ic'Imana. Uku nukuri guhambaye, ego nukuri guhambaye. Rero uno mumarayika adoma ko ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rw'abagurano b'Imana. Uno mumarayika atanga ikimenyetso c'Imana agishira ku bagurano b'Imana, nk'uko twabibonye mu gice c'indwi. Niwo ariko aratanga ino mburi yo kugabisha. Ibi nibyo dukora mu bikorwa byacu vya buri misi yose, kwamamaza ubutumwa bwiza, mu gihe dukangurira abantu kwitegurira ukugaruka kwa Yesu, mu gihe turiko turahamagarira abantu kwizera Yesu, turahamagarira abantu kwakira ikimenyetso c'Imana, maze tukanabigisha buri wese kwirinda gusenga igikoko. Ishengero ry'ukuri iki gihe niri ririko riramamaza ukukuri. Mbega ishengero urimwo riramamaza ukukuri? Ko Bibiliya itwereka yuko ukuri kugomba kwamamazwa ari ukuri guhamagarira abantu kwitegurira umuzo wa Yesu Kristo. Kandi ukwitegurira ku umuzo wa Yesu Kristo ni kwemera kumwizera, kandi kwemera kwizera Yesu ni kumwemera akaba umuremyi wacu mushasha. Kandi kubona Yesu nk'umuremyi ni kwemera kwitondera isabato yiwe, kandi kwemera kwitondera isabato yaduhaye niko kwemera kwakira ikimenyetso c'Imana. Muri iyo nzira wemeye kwakira ikimenyetso c'Imana uragabishwa, kandi n'abataremera kwakira ikimenyetso c'Imana nabo nyene baragabishwa. Niko kwamamaza buno butumwa bw'umumarayika wa gatatu. Mbega wewe mw'ishengero rimwo buno butumwa buriko buramamazwa canke ntiburiko buramamazwa? Kintu kigomba kukumenyesha yuko uri mw'ishengero ry'ukuri nuko buno butumwa buriko buragendegwa kandi buriko buramamazwa. Abonzi bariko baramamaza buno butumwa n'abadivantiste b'umunsi w'indwi. Nta rindi jambo bavuga atari ubutumwa bigisha, kandi barazi neza ko aribo bahamagawe kubikora. Icemezo c'ivyo ndiko ndababwira ni umwimbu uca uboneka mu gihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu bumaze kwamamazwa. Uno mwimbu uboneka mu murongo wa 12. Aho niho ukwihangana kwabera guserukira bitondera ivyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. Ivyahishuriwe 14 ku murongo wa 12. Bano bantu baboneka inyuma yo gutangazwa kwa buno butumwa bwa marayika wa gatatu. Bano bantu bamamaza buno butumwa bwa marayika wa gatatu ni bande? N'abantu bafise ukwizera nk'ukwa Yesu. Kwizera kwabo ntago ari ukwizera bagira ngo ni kubera bagwaye, ntago ari ukwizera bagira barondera kuronka burse, kuronka abagabo n'utundi tuntu twiza twa hano kw'isi. Hoya, ahubwo n'ukwizera nk'ukwa Yesu, kwa kundi kwatumye yemera gusiga icubahiro gikomeye mw'ijuru akaza hano kw'isi, kwa kundi kwemeye yemera kudupfira
kubera yuko yarazi ibyasezeranywe. Bano bantu barazi ibyasezeranywe, barazi neza yuko ino si atari iy'iwabo. Turafise isi nziza nshasha twasezeraniwe n'umuremyi wacu. Niyo mpamvu tugira ukwizera nk'ukwa Yesu. Bano bantu bafise ukwizera nk'ukwa Yesu guhambaye, nibo ndiko ndavuga. Haruhande yo kugira ukwizera nk'ukwa Yesu, nk'uko Yesu kwizera kwiwe kwari kurangwa no kumvira amategeko y'Imana, bano bantu kubwo kwizera baca bitondera amategeko y'Imana. Abera baserukira mu kwitondera amategeko y'Imana no kwizera nk'ukwa Yesu. Muri Bibiliya y'Ikirundi bavuze ngo n'Imana, bavuze ngo aho niho ukwihangana kw'abera guserukira, bitondera ibyagezwe n'Imana no kwizera Yesu. Ariko mu zindi Bibiliya, mu zindi ndimi hoho bavuga ngo ntibafise ukwizera Yesu, ahubwo bafise ukwizera nk'ukwa Yesu. Yesu baramwizeye, bamaze kumwizera araza mu buzima bwabo arabuhindura kugeza naho basigara basa nka Yesu. Ivyo kwizera, barizera Yesu ku rugero ruhambaye kugeza naho basa nawe. Ubuzima bwa Yesu burangwa no kumvira amategeko y'Imana, akaba aribwo bubaranga. Mugenzi, inzira ni zibiri: inzira ya Kahini canke inzira ya Abeli. Abeli yarumviye Imana 100% ivy'Imana yari yavuze, yamara Kahini wewe yafashe ingingo yo kumvira Imana nk'uko avyigombeye. Koko ntago abitwa abakristo bo mwa kino gihe bazogwa mw'ikosa ryo kutumvira Imana 100%. Oya, Kahini yarabwiwe gutanga ikimazi kandi yaragiye kugitanga. Ego yiyumviriye yuko ikimazi ari ikimazi. Abiki gihe, mu gihe buno butumwa buba buriko buratangazwa, baca biyumvira ngo gusenga ni gusenga. Usenze ku isabato n'usenze kuwa mbere dimanche byose nicyo kimwe. Babona gusa kuzinduka mu rusengero no gutaha, ibyo birahagije. Kahini yarajanye ikimazi agenda kugitanga. Kugenda gusenga ntago bihagije. Imana irakeneye yuko dukora ibintu nk'uko yabivuze. Imana irakeneye yuko tuyumvira tugakora ibintu nk'uko yabivuze. Kahini yavuze ngo ikimazi ni ikimazi, yanka guca bugufi imbere y'uwo bavukana ngo amusabe ikimazi kiva amaraso. Abantu benshi kubwo kwanka guca bugufi, kubwo kwishira hejuru no kwikeka ngo bansuzuguye, bangaye, bangereranije n'ibikoko hamwe n'ibindi, bariko barakengera ukuri bakanka kukumva, bariko barikwegera akaga gakomeye nk'ako Kahini yikwegeye, bigatuma akomokwako n'umugwi w'abantu ugwanya Imana. Umuryango wawe uzoba abagwanya Imana, abo mugendana bazoba abagwanya Imana, kandi nawe ubwawe uzocika icigomeke ku Mana mu gishingo cyo kumvira Yesu. Usanga uri kurumvira inyigisho zasizweho n'abantu kubera kwanka guca bugufi no kureka ngo inyigisho nzima ya Bibiliya abari iganza mu buzima bwawe. Mugenzi, abumvira Imana n'abatayumvira, abantu bitondera amategeko yose y'Imana n'isabato irimwo kubwo kwizera, n'abandi bayigabira. Urukundo rw'Imana rwatumye idukorera utwigoro twinshi cyane. Yohana igice ca 3 Yesu arabivuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo mwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana
wayo gucira abari mw'isi urubanza, ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uku niko isi y'abiki gihe idashaka kwizera Yesu. Yesu yazanye umuco kw'isi. Yesu awuzanira abantu bari barirengagije amategeko y'Imana kugira ngo abahindure, nibamara kumwizera baze kwitondera amategeko y'Imana. Yamara isi iramwanka. Uno munsi ubukristo gito, ubukristo bw'ikinyoma, b'abantu biyambitse Kristo bari kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ikinyoma, aho bavuga yuko amategeko y'Imana yakuweho. Bariko baca ikimazi Yesu Kristo yatanze imfabusa, yuko ata kintu kimaze. Nta kuntu Yesu yoza hano ku isi yirengagije amategeko y'Imana, azanywe no kugarukana ku isi kumvira amategeko y'Imana, hama ngo Yesu ananigwe kugeza naho adakora icamuzanye, ahubwo azana kwica amategeko y'Imana, noneho ngo bibandanye. Intumwa Pawulo yavuze ngo none tuvuge iki? Dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera. Twebwe abavuye mu cyaha twoba tukikibamwo gute? Yesu yaje kudukura mu busambanyi twahozemo igihe kirekire. Gute twobandanya dusambana? Yesu yaje abari abicanyi ntibasubire kwicana. Yesu yaje abamumenye bakemera kumwizera, ngo niba bahora basenga ibigirwamana babihagarike. Yesu yaje kugira ngo abamwizera niba batahora baruhuka isabato batangure kuyiruhuka. Mugenzi, ni igihe cyo gutangura bundi bushasha, ukemera kwizera Yesu, ukareka ngo ukwizera nk'ukwa Yesu kukurange. Yesu nta cyaha yigeze akora. Ubuzima bwiwe bwose yabayeho ku isi, yabubayeho yumvira amategeko y'Imana. Ni muri ubwo buryo nyene, hamwe wo kwemera kumwizera, ukwiye kwemera ngo ibyamuranze abigaragarize muri wewe. Ubuzima bwawe bwahindutse, burangwe no kumvira amategeko y'Imana. Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16 n'umurongo wa 18. Abantu bari bakwiye kubona uru rukundo bakareka kuyibangikanya. Abantu birakwiye yuko bagaruka bakwihweza urukundo rw'Imana ukuntu rungana, maze bagaca bahagarika kuyibangikanya n'ibigirwamana. Genzi, reba uri kurumvira uwo ari we. Ni pasitoro canke ni Yesu? Ni padiri canke ni Yesu? Ni shehe canke ni Yesu? Ni umugabo wawe canke ni Yesu? Ni papa wawe canke ni Yesu? Ni mama wawe canke ni Yesu? Ni umusheri wawe canke ni Yesu? Na bagenzi bawe canke ni Yesu? Reba uwo uriko urumvira uwo ari we mwa kino gihe. Abisi baja gusenga kugira ngo Imana ibatabare. Umuntu agenda gusenga kubera yuko yabuze ibyo afungura, kugira ngo aronke ibyo afungura, kubera yuko ashaka burse, kubera yuko agwaye, kubera yuko ibi nibi abikenye. Nibyo bimujana gusenga. Imana irashaka yuko abantu benabo baburirwa bakamenya igituma bakwiye gusenga Imana, atari uko bakeneye utuntu twiza gusa twa hano ku isi. Ukwizera kw'abantu benabo guhagaze ku bitangaza. Babona gusa Imana muri pasitoro wabo abakorera ibitangaza gusa, nta kindi. Inyigisho yo kumvira amategeko y'Imana ntibigera bayiha n'ugutwi. Inyigisho z'isi ko ari inzu rusangi zirakwiragiye cyane. Ibitabo by'abahinga by'abapasitoro, mbere n'igitabo cyitwa Laudato Si cy'umwungere mukuru w'i Roma Papa Francisco, byose byigisha yuko ubuzima bw'abantu bukwiye
kurondererwa kw'ino si. Muri iyo nzira ino si n'inzu rusangi, ni kugerageza tukayifata neza kugira ngo mu myaka 30 iri imbere izoba ari isi nziza yoroshe kubaho. Twisunze igitabo Laudato Si c'umwungere mukuru w'i Roma, turabona yuko mu by'ukuri wewe ubutumwa ariko aratanga ni ubutumwa bwo gusanura ino si tukayigira neza. Yari yanditse avuga ngo mu 2027 ino si yacu yoba isi woba umwaka bitwa sabatike, umwaka w'ibyishimo, igihe cyose bari kuba bakurikije inama yavuze mw'ico gitabo ciwe yanditse mu mwaka w'2025. Mugenzi, ndashaka ngo umenye bino ngiye kukubwira. Abantu b'isi bobo bashaka utuntu twiza gusa, bashaka ibyiza, bashaka ko nabo boronka amazu, barashaka yuko ibiciro by'ibidandazwa byururuka, abantu barashaka yuko nabo bokwiga amashuri menshi, barashaka yuko boronka abagabo, barashaka yuko boronka imodoka, barashaka yuko amagwara boyakira, barashaka ibintu byiza gusa, barashaka gutorera umuti ikibazo c'ihindagurika ry'ikirere. Ariko kandi ntibashaka gukuraho nyina abayazane, kubera yuko ibi bibi byose mubona biriko biraba ni kubera yuko abantu birengagije amategeko y'Imana. Muri kino gihe ca nyuma Satani yarahagurukije abitwa abakozi b'Imana bo kubera inyishu ibibazo abantu bo kw'isi bafise. Koresheje abahinga barashobora kubera inyishu y'ibibazo abantu bafise, akoresheje abapasitoro mu kubaha ingabire zo kuvugishwa kw'ikinyoma, kwerekwa, gukora ibitangaza, kuvuga izindi ndimi zitamenyekana hamwe n'ibindi. Satani arashobora kwigarurira abantu kugira ngo abantu bahumwe amaso, ntibabona akaga barimwo ko kwirengagiza amategeko y'Imana. Abamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu bategerezwa kuba batandukanye cyane n'ab'isi. Ntibanywa inzoga, ntibajya ingurube, barekuriwe umugore umwe hamwe n'ibindi. Aba bantu ntuzobabona mu bubare, aba bantu ntuzobabona bari mu marigara bariko baratera inkuru n'ab'isi. Oya, baratandukanye cyane n'ab'isi ku rugero ruhambaye. Mu gihe ari isi bobo bakomeza gusenga basaba Imana ibintu nibyururuke, igitoro nikiboneke hamwe n'ibindi. Yamara bano bantu bobo bariko baramamaza buno butumwa, bariko barasenga basaba Imana isi yasezeranywe. Ni byiza yuko ino si bambikoko, ni byiza yuko ibiciro biduga, ni byiza yuko ino si bambikoko kugira ngo abatahajuru babone yuko igihe cyo kwimbugwa kwabo kigeze. Ntago ibintu bizokwigera byururuka, ntago ibintu bizoba byiza. Abantu bazokubaka amazu nyamugigimi yahenure, uku n'ukuri guhambaye, kubera yuko abantu bashishikara gukora ibyaha. Abantu ntibari bakwiye gukururumbira bagenda kurondera ibitangaza no kurondera ibindi bintu byiza hano kw'ino si. Bari bakwiye kwicara bagasaba Imana ikigongwe, bagasaba Imana ati Imana twarabayeho igihe kirekire twica amategeko yawe, none rero turasabye imbabazi. Bagatangura kwitondera amategeko y'Imana. Muri ico gihe ibintu byoca byururuka, amagwara yoca agenda, n'ibindi bibazo byose byoca bihagarara. Mu gihe abantu
abantu boba bahindukiriye umuremyi. Yamara kubera yuko abantu bashishikara gukora ibyaha, uburinzi bw'Imana bushishikara kuva kw'ino si yononekaye, maze Satani nawe agaca aboneraho akaryo ko guteza icitwa ikibi cose hano kw'isi. Muri iyo nzira asuka ivyuka biri mu kirere, hagatera ibiza, hagatera ibikoko, abantu bakarima ntibimbure. Abantu bagaca batangura kwidoga muri izi nzira hamwe na ziriya, iyi leta siyo, hamwe n'ibindi baca bidoga, batangura guta imfane kuri uyu hamwe n'uriya, kubera kwibagira iyo bakwiye kuronderera ubuhungiro. Baca bagenda kuburonderera mu bapasitoro, kwa padiri hamwe kwa shehe hamwe n'ibindi, maze nabo bakabahendesha ibitangaza. Ivyanditswe vyera bivuga yuko mwa kino gihe Satani azoteza ingwara, yongere ateze n'abantu bo kuzivura. Azorungika abaganga biwe bazivure mu ntumbero yo guhuvya abantu ntibigere babona inzira nyayo yo gukira ingwara. Ibi nivyo tugezemwo mwa kino gihe. Koko abantu bari bakwiye kuraba bano bantu bariko baramamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, bakabona n'ico bariko baramamaza bakacakira. Abantu bari bakwiye kwakira buno butumwa bwa marayika wa gatatu, bakabubona ko ari ubutumwa bwa nyuma bw'imbabazi n'urukundo bw'Imana. Mbega hari ico Imana itari kirakora? Urukundo rw'Imana rurayemerera guhana. Hariya mu gitabo ca Nahumu ni igice ca mbere ku murongo wa 2, Uhoraho ni Imana ifuha kandi ni Imana ihora. Uhoraho arahora kandi yuzuye uburake. Uhoraho yihora abagwanizi biwe kandi abansi biwe ababikira uburake. Ino niyo Mana. Abantu bose bariko barirengagiza amategeko y'Imana, bakumvira inyigisho z'ibihimbano zishiriweho n'ubupapa, bagahendeshwa n'utuntu dukuru turyosharyoshe n'imyizerere izana ivyizigiro vy'ikinyoma, bikababohera muri ino si y'akaga iriko itera yerekeza ku musozo. Bagenzi, muvyumve neza yuko impera n'imperuka urukundo rw'Imana rutazokwihangana, ariko ruzohana kugira abagorotsi bahabwa ivyasezeranywe. Nuko Yesu azobanza kurimbura icaha, kandi icaha azokirimburana n'abemeye kuba ububiko bwaco. Yohana yarabivuze neza igihe yabibona, yavuze ngo ico gikoko kandi twamaze gucumva yuko ari ubupapa n'idini burongoye rya Ekereziya Gatolika, gifatwa mpiri. Bona wa muvugishwa w'ibinyoma yakorera bya bimenyetso mu maso yacu. Ni kuvuga ngo haba intwaro y'ubupapa n'idini burongoye rya Ekereziya Gatolika, bona wa muvugishwa w'ibinyoma, ndavuga ngo abaprotestanti gito, ubuzima bwabo n'imyizerere yabo bayubakiye ku bantu babakorera ibitangaza, bagakorera ibimenyetso mu maso y'igikoko, maze bakazimirisha abemeye gushirwako ikimenyetso ca gikoko n'abasenga igishushanyo caco. Umuntu wese yemeye kuzimizwa agahendwa n'ibimenyetso n'ibitangaza vy'ikinyoma. Yesu yavuze yuko mu gihe c'iherezo hazoza abavugishwa b'ikinyoma, abahanuzi, abantu bahanura ibinyoma, kandi mwa kino gihe bariko baraduka. Abantu sinzi ukuntu babaye. Yesu yavuze ngo mu gihe c'iherezo hazoza abavugishwa b'ibinyoma n'abahanuzi. Kino gihe ntago ari gihe c'abavugishwa, ni gihe c'abahanuzi. Oya, kino gihe ni gihe c'intumwa. Yesu yaradutumye atwitwa intumwa. Dufise
ubutumwa buboneka bufadika bwo kubarira ababa ku isi Yesu yaduhaye ngo tuvuge. Ntabwo ari ubutumwa bwo guhanura, ntabwo dukwiye rero kwitwa abaprofete n'abandi, ariko twitwa intumwa, disciple. Abo Yesu yatumye nibo twitwa, ntabwo twitwa abavugishwa canke abahanura. Niwabona umuntu rero yiyitwa uko, biroroshe yuko umumenya yuko ari muri ba bandi Yesu Kristo yavuga. Mugenzi, kuno kuri kugomba kumvikana cyane. Yohana yabonye yuko igikoko na wa muvugishwa w'ibinyoma yakorera bya bimenyetso by'ibitangaza mu maso y'ico gikoko, akabizimirisha abemeye gushibaka ikimenyetso ca gikoko n'abasenga igishushanyo caco, vyompi bitererwa bibona mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Abantu bose uhereye ku gikoko n'abayoboke baco, umuvugishwa w'ibinyoma n'abayoboke biwe, bose bazotererwa mu kiyaga caka umuriro. Ntabwo uzovuga ngo ni padiri canke ni pasitoro, ni shehe yaguhenze. Oya, ibyo ntuzobivuga. Haba we, haba wewe, mwese muzotererwa mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Hariya mu byashuwe Yohana igice ca 13 ku murongo wa 20 n'uwa 21 harabyerekana. Haracasigaye byinshi byo kwiga kuri ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Tuzobandanya mu kiganiro cacu gikurikira, ariko iki ni gihe cawe cyo gufata ingingo. Mbega uno munsi uzokorera nde? Urumvira nde? Urumvira inyigisho z'abantu canke urumvira Yesu? Mugenzi, ndaguhamagarira gufata ingingo yo kwizera Yesu bicitwa uno munsi, maze uhereye uno munsi utangure nawe kugira ukwizera nko kwa Yesu, kurangwa no kwitondera amategeko y'Imana. Mugenzi, iki ni gihe cyo kwemera gutandukana n'icaha. Kubera iki mvuga kwemera gutandukana n'icaha? Kubera yuko nzi neza ntakekeranya yuko icaha kitazokwamaho. Kugira ngo abagorotsi bahabwe ivyasezeranywe, nuko Yesu azobanza kurimbura icaha, kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu. Umunyavyaha yanse kubireka niwe wenyene azoshana n'icaha ciwe. Yamara abagorotsi bo bazohabwa igihugu gihore ari icaba ibihe bidashira. Niho mu gihugu c'ivyiza, aho abakijwe bazoba bashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi, niwizere Yesu Kristo bicitwa no munsi, mwakira ijambo ry'Imana. Mbega mugenzi, wemeye gufata ingingo yo gutandukana n'icaha? Niba wavyemeye, ndaguhamagarira kubana nanje mu isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze ku bwano majambo uheje kudushikiriza, urakoze ku bwano jambo rihejeje kuvugwa, kandi ukaba wafashije uno mwene data akaba yarikurikiranye. Nanje umusabyi wawe ngiye kumusengera, ndamusengeye Mwami ngo umugwirize kwizera nk'uko natwe dufise ukwizera nk'uko awe, maze tukama duharanira kukumvira nk'uko nawe wabayeho wumvira data. Mwami, ndamusengeye ngo ukwizera nk'uko awe gutangure kumugaragarira no munsi, izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami, nunkundire nongere nsabire n'uyu atariko yemera kukwizera, agikekeranya, kugira ngo Mwami umukuremo gukekeranya, maze yicishe bugufi yemere nawe kuguhitamwo bicitwa uno munsi, izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami, nunkundire nongere nkikiri imbere yawe, nsengere abagwaye ingwara zitandukanye, kugira ngo bakize, ubaha amahirwe yo kuronka kandi kanya ko kumva ijambo ryawe, kandi nabo nibamara kuryumva bahinduke amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Nunkundire Mwami, nsenge
nongere ndakwereke n'abantu bashishikara gutanga imitwaro batubwira ubunyantege bwabo, ntago ari twege bakwiye kububwira. Nico gituma mwami nteruye yaba message yose bandungikira ndayakuzaniye mwari no sengesho, kugira ngo mwami uyatorere umuti, barungikire marayika wawe murinzi mpemu yera n'abagendere, kugira ngo abarahure abakure mu kaga barimwo k'ivyaha babohewemwo na Satani, maze babohogwe. Twese icarimwe twizere yuko amazina yacu ari mu gitabo cawe c'ubugingo, kandi mwami tumaze kubyizera amahoro yawe atagira ukwangana agaragare muri twebwe, ivyishimo n'ivyizigiro byo mwiherezo bigaragare muri abo bantu bose bumva ukuri bakakwitabira kandi bakama bakugendera. Nureke mwami rino jambo ryawe rishishikare gusamirana muri abo bantu bose, kandi abaritega amatwi bashishikare guhinduka no kugira ibyizigiro n'amahoro n'umutekano muri bo, kandi twese icarimwe twitegure kugusanganira igihe ugiye kuza vuba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mgenzi, ntugarukize ngaho gusa, ko wamaze kwemera kwizera Yesu, twandikire kuri izi nimero zikurikira kugira ngo tukumenyeshe ibindi byo gukora, kugira ngo bikunde uzoshishikare kuraganwa natwe ubwami bw'Imana twimirije gutaha vuba. Inimero ukwiye kutwandikirako nizi zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 669. Tukwibutse yuko kino kiganiro kiraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, ni misi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo, ku mbuga ngurukanabumenyi ndavuga Facebook hamwe na YouTube ku rubuga mu gihugu c'ivyiza. Ntiwibagire gukora abone, subscribe, following, squivre bivana n'ururimi canke urubuga uriko urakoresha mu kudukurikirana. Ntiwibagire kandi gukora partage, share, kugira ngo buno butumwa ubushikane no kuri bagenzi bawe. Yesu aguha umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.